izina ryanje nitwa Nyandwi Daniel. Sumuryango no musi ndi hano ndumwe madame ntiyaje kuko baratumaranye iminsi mu gikorane cy'ububanza kuva ku inga heze bamaranye iminsi ine, hanyuma dushitse muhira dusanga umwana aragwaye umuhererezi ararembye, turamuvuza mugaca kuga nti tumusigarana n'ibyahinduka urambare, iyo mpamvu atabonetse. Nabonye umuhungu wanje mukuru umukazana, andi umuntu arose umukazana ni neza akaronka abuzukuru siko sabuzukuru batanu. Yesu ashimwe. Narabakunze cyane, narabanezerewe mu minsi tumaranye, narabonye ko muri abantu beza bakira ijambo ry'Imana n'impwemu yanje irabishingirira ivuga muti amen. None rero muri kano kanya nuko wavuze ngo ubwize bwo mu Gatumba mbere abayirashe shingiro dukorera abakozi b'Imana nabo mu rugo barandungikanye indamukanye, n'abavuga indamukanye ntashobora ikinyarwanda, ikirundi indamukanye. None nimuzakire mu izina rya Yesu. Jewe nabatijwe mu bwiza bw'Iramba mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe, niyo bandungika gukorera mu bubwiriza bwo mu Gatumba. Imyaka yose 35 iheze ariyo ndi ku mupaka hariya niyo sengera kugira ngo ibisigo by'ikomo ntibije mu Burundi. Haleluya. Kababira twakira Yesu. Abarozi ntibaca mukabizira yanjye. Icyo gituma mutamenye nari hariya ariko ndasibira. Reka mbaraye. Haleluya. Kandi iyo jambo Imana yararivuganye naje. None twaravuganye amajambo atari make, twaravuganye ijambo agakiza. Igituma dukizwa twarabonye icyarico, dukizwa no kwizera Yesu Kristo. Nuko tumwemeye kwa mwami n'umukiza, tukizera kwa umwana w'Imana, kandi twakwirinda byacu ku musaraba, kandi ku Imana yamuzuye mu bapfuye. Vuga muti amen. Nta kindi kidukiza. Nicyo n'abakoseye sinabwije mikrofone hamwe bambwiye bati turatumbereza. Sawa rero ndabyihangane. Inashika haruhande uce mu nkebura. Kuko icyatuzanye iyi mitima ngo yumve ijambo ry'Imana. Twarabonye rero ko dukizwa no kwizera. Ntabwo ari ibikorwa, ntabwo ari imico y'imigenzo y'idini cyangwa disipurine, ntabwo dukizwa n'ishengero turimo, ntabwo dukizwa n'idini, ntabwo dukizwa n'abakuru b'idini nka Muhamadi, ntabwo dukizwa na Mariya, ntabwo dukizwa n'abumwe bakomeye ku isi, ariko dukizwa no kwemera umwana w'Imana Yesu Kristo kwa mwami n'umukiza ubugingo bwacu. Vuga muti amen. Isi yose ikizwa na Yesu. Haleluya. Nta handi agakiza kabonerwa atari muri Yesu. Si amazi aheza agiye, abantu baragenda mu byumba by'amahombi ngo tanga amazi aheza agiye mera gutya pfa nabi, hari abagenda mu byumba babona gutanga consultation batanga, ibyo byose ni ububeshi, igena mangetengete y'abana b'abantu. Dukizwa n'izina rya Yesu. Izere Yesu bakira nabo mu nzu yawe. Amen. Amen. Kenshi bakunda gushira imico n'imigenzo n'amadisipurine, iyo ni indero, ariko ikiza imbere na gakiza ni Yesu Kristo. Haleluya. Isi yose hano Yesu, so twariho isi yose tega kunama imbere ya Yesu. Haleluya. Mw'ijuru tuzohurira n'amoko yose n'indimi zose, abavuye mu mahanga bizera Yesu bitarabyigini. Vuga muti amen.
Haleluya. Kandi twarabonye kugira ngo twitwa abakizwa tumere neza, dutegerezwa kunesha kamere kica. Umuntu akabaho yaranesheje kamere kica, niyo yemerwa parumukizwa. Bwiya mugenza buti kugira ngo bakwemere muri iki gisagara k'umukizwa, nesha kamere. Ndasubiramo, kugira ngo bakwemere muri iki gisagara k'umukizwa, nesha kamere. Ko mwahoze subire mu hande tuwa. Kugira ngo bakwemere muri iki gisagara k'umukizwa, nesha kamere. Lakini baada hamjasema. Read it again. Kugira ngo bakwemere k'umukizwa muri iki gisagara, nesha kamere. Bigiye kugenza mumenye gutonesha Murongo 19 kandi ukoza kamere kacura menyekana nini ubushurashuzi muravuga atwo gusamba ibihumana ibyisabinge guseka ingoma uburozi ubwasi intonganya ishari ishaku ikeba kwitandukanya ibice inzigo kuborerwa kudandahirwa n'ibindi bene ibyo Imana idufashe. Ibyo rero nibyo tunesha za kamere, ukumva ko wanesheje inzigo, ishari, igono, kuborerwa, kudandahirwa, kwirema ibice n'ibindi bene ibyo. Nijoro twaravuganye ijambo rivuga kubohoka. Mbega mwaraye mubohotse? Mbega mwaraye mubohotse? Ndasoma. Okay. Nabagize ingorane mu mugabo ntuzo. Wari kubivuga ni madani dore siya. Haleluya! Kubohoka, kubohoka izakarona zo mu muryango. Bamunziaso mu gihugu cyayo usohoke ujye muri uzokwe. Nugusohoka muri kamere y'umuryango muri bya bintu za karunda. David zamoko. Igo tukwihagarara je umwana w'abahanza. Je umwana w'abaciki ngo sisi wako. Aha ntabwo abaciki n'abahanza. Ntabwo abaki n'abarabendere n'umbatsa. Oya hadiza. Aha kwaje gukizwa. Kira mugenda uze kwaje gukizwa. Je kubohoka kwiza. Bakaba turaka. Babahanza turaka. Wanguha. Mwizina rya Yesu ntukana. Urabohoka deliverance. Hari umusanga murwe hari ibintu byo guhungagira ibintu ntumtuririye. Bitajya n'ibyo Yesu arona ariho Kristo yaje. Ntumturire ibifunguro ibyo uri n'ibyo Kristo yaje. Deliverance ko umuntu ugana bohoke nabokera. Utegerezwa kuja mu maboho. Yesu bakura wa muntu mwishengero aramwihererana. Siko bigere nukutaha no masengesho basenguka isondesha n'abasiri naye nakijibisa narangwa mubaya ariko namazi misiseganisondesha ibireye Yesu aramboho ubu naho uvuga ko girinzi ngo ntibikunda ariko umuntu agera ko babere ubu zidosubira ntabisayera umenga inyama yihaha
Nahabonye ukugaruka kwa Yesu kuragize nuko mwame mugenza mutyo ko muzi yuko igihe gishitse cyo kwikangura none agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizeye. Ijoro rirakuze kugira buce nuko mwiyamura ibikorwa by'umuzimagiza twambara ibigwanisho by'umuco tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango tutadandahirwa tutaboregwa tudasambana tutakora ibyiso rimwe tudatongana tutagira ishari ariko mwambare umwami Yesu Kristo kandi ntibabare iby'umubiri umukora ibyo wifuza. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana tugiye kuvugana avuga ngo kwa Yesu Kristo. Amajambo avuga kwa Yesu Kristo umwanditsi ni Paulo yanditse icete mu mwaka wa 1956 ushira 1959 Yesu amaze kuva mu isi. Abatanguje ishengero ntabwo ari Paulo. Iri shengero ryatangujwe n'abakristo, ishengero ry'Iroma. Kugira ngo abakristo bashobore gutanguza ishengero, ko ishengero ryo mu Rukaramu ryatangujwe n'abakristo basengera hamwe. Nagiye kubashikira nsanga basengera hamwe atashengero baraba. Ni ukuvuga ryatangujwe n'uwitwa Priscilla na Aquila batanguje ishengero ry'Iroma. Paulo nawe yerekana ko ubutumwa mu bindi bihugu. Hanyuma Iroma ni umurwa mukuru w'ubwami bw'Ikiroma, Empire Romain. Ni kimwe mu bisagara byiza byo mu isi. Ni igisagara cyubatswe imbere ya Yesu Kristo mu mwaka wa 553. Ni ukuvuga igisagara cy'Iroma cyaguka cyane gishika no ku misozi ishikandwi. Ni ukuvuga iyo misozi ndwi hari Platene, Aventine, Herusi na Esquile na Kilimari na Kirinari. Ni ukuvuga abami b'abami baba kuri uyu mugwa witwa Platene niho abami b'abami baba, kandi hari n'inzu y'ikigwamana cyangwa ingoro y'ikigwamana cyitwa Jupiter, kuko hariya barasenga ibintu yitwa planete barasenga ari planete Jupiter nk'Imana. Umwaka wa 14 Yesu ataravuka, igisagara cy'Iroma cyabamo abantu bashika 4,100,000. Tubona kandi ubwami bw'Abaroma, abakristo hari utuntu bafatwa mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Mbega bafatwa abakristo abantu babona nk'ibikoko, nk'abantu bari n'icyo bahagije mu bwenge bwabo, kuko bababona bataja mu bintu by'ibinezereza by'isi kandi bambara ibibayebaye. Niko bari abakristo. Hanyuma muri icyo gihe tubona iyo ibyimugwa bibuze mu gihugu, baca bavuga bati imana zacu zarashavuye zikeneye ibimazi. Iyo uruzi Tibere wuzuye uruzi rwarukikije igisagara cy'Iroma, nabo nyine bavuga bati imana zacu zashavuye zikeneye ibimazi. Baca bafata abakristo bakababoha, bakabahereza intambwe zikabarya, bagaca bavuga bati duhaye ibimazi n'imanza. Mbega mu bwo buzima bwari bworoshye. Abakristo barabayeho ngo baba mu bihe bigoye cyane, mu bihe by'amageragezwa, kugezaho abategetsi b'Abaroma bategeka abantu gusenga umwami w'abami. Abakristo bakabyanga, leta igafata itegeko ryo kubaboha
barageragezwa bikomeye cyane, barageragezwa. Hanyuma tubona naho byagenze gutyo, bamwe baca bagerageza kwibira ibinogo by'ikuzimu bakabayo ko gutinya iyo leta ya Roma. Abakristo bacu baba mu binogo bakabayo, abariyo basengera, bakagirayo n'uruhimbi, ndetse n'abapfuye babo bakabayo, bakabahambayo. Ibyo binogo babyitaga Reyusi. Ni ukuvuga aba bantu babaye mu bihe bikomeye cyane by'amageragezwa, mu gihe cy'ijoro ry'umwami barafata abakristo bakabacana, bakabashyira kw'amaguji, bakarabaka ijoro ryose. Ni ukuvuga iyi ntwari y'Abaroma igihe Yesu yavuka yasanze imaze imyaka 63 iriho, yamaze imyaka 573 iriho iganze. Kandi igihe Yesu azogaruka azosanga iyo ntwari y'Abaroma ikora yaganze. Mu byo tubona hano, turabona hano mu ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abaroma ababwira ati, Abaroma, naho biruko, naho mubabazwa, naho mugeragezwa, agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cy'ikwizere. Yongera kubarebesha, agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizere. Ngira mugeza uti agakiza kacu karatwegereye. Amen. Erega naho twakijijwe kugira ngo tugire icyo twite, aricyo tutarakira. Turakira gupfa, twese tutopfa. Ngira mugeza uti twese tutopfa. Akaza turapfa. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Nagomba banze ndabasane musomere ijambo ryo mu Baroma 8 n'umurongo wa 18 kugeza 25. Ndabwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane, kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sibyo byabyigombeye, ariko byagizwe n'iyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa, ntibibe mu buja bwo kubora, bizohabwa kwidegemvya ufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihira hamwe, bikababarizwa hamwe nk'umugore afashwe n'ibise kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafise ivyeze ubwa mbere vyangwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungwa kw'imibiri yacu, kuko twakirijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Ariko icyari cyiteze iyo kibonetse ntikiba kikiterwa. Icyo umuntu abonye yoba kikitega ate? Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorere twihangana. Niko namwe badufasha mu ntege zacu, ko tutazi ko dukwiye gusenga, ariko muhemu ubwiwe aragusenga n'iminito vugwa. Imana idufashe. N'aya majambo nagomba kubabwira, Yesu niyaza ibibazo byose bizoba biheze. Amen. Ibibazo byose bizoba biheze.
ibibazo byose bizoba biheze. Kugira ngo ugeze uti na za ndwara zawe zizoba ziheze. Amen. Yesu niyaza ibibazo byose bizoba biheze. Ataza turacana ibyaremwe byose. Ego ndababwirira n'ibikoko birabonye Imana. Impomyi uye n'intambwe irafata. Bongo kweli. Mbega mwebwe ntimudakanya. Urazigerera ibabari niba murabiki. Nategerera rinde kutocungu. Genda mu soko utamurabikenera. Uri imbeba buni yaho barayica. Inzoka barayi. Nategerera ibiteze gucungu. Bongo kweli. Ibi bicaje kwama bibona. N'ibiri yacu ntibi bicaje kwama bibona. Yesu agiraze kugira ngo dukize indwara. Banze mwiganze umuntu wese yumva ko ari malaria. Umenye ko Yesu yatadosera kurwara malaria. Amen. Nasura kurwara diabete. Abarwaye diabete ugaruti amen. Amen. Ngaho Yesu yaza ntakwihe. Zose zibizende birangiye bababwira ati niyumvira yuko imibabaro murimwo yewe baroma amarushwa murimwo kubera inzara kuyerera kwama mu bwoba bw'urupfu kwama mu ruhagarara rw'abandi babandi kwama mu bihe bigoye niyumvira ko imibabaro idahuye n'ubwiza tuzohabwa. Amen, amen, amen. Kuba waraye inzara kumura Yesu azose. Amen. Uba mu kanya wabuze amahera yo guhavuriha Yesu azose. Yesu azose. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Nukuvuga Yesu niyaza mambo preach. Jana maniyuvia. Namambaba ariko umuntu akora inziriza kibadatumuyabe kwama ugabingorane agaca ukarondera utuntu bagakora turonka agaca kugira ati usubire kurya inyama mwabagore akanya bakarajyo nujya gafu uzodurajya irigiriwe kirayakimbe kandi tujyana kwishima tujyane no kwitaba. Begara banategeka atujyane hasi bati umwanya wo barabyishima nk'amasahani mumvisi itari mu bibabara turi kumwe batabe yatwaye ndabamubwira bati uzuhore uzumara amezi abiri uryama ugarama uzomara amezi abiri cyangwa ko muri ibyo bitaro ugenda mu bindi Emana wowe udushora amezi abiri ukora muri ibi bitaro ndakubwiye muri kujya mu bindi undi hari muganga rero yaragiye guhana n'ipajambo hajya mu irohero aramupima yicaye ngaha aca arayisunika akamutera urushinge ubwo agenda acarakira aca yagiye kubyara yigendera urumva igororetse mu gihe muratumva umve Yesu niyaza n'inyoni zoronka naho muri igihe cyane abantu byacunga ibikoko bikicarana nawe mu bwato turi kumwe biteze gusangira ubwiza n'abana b'Imana na Daniel izocungurwa n'imibiri yacu izocungurwa twarakijijwe ngo tugica twitega none rero agakiza kacu karatwegereye Yesu agira agaruke nimwikangure mwaye gusinzira abaroma bari batangiye gusubira inyuma Pawulo bakangura ijoro rirakuze ugira muke agakiza kacu karatwegereye agiye kugaruka yewe baroma. Haleluya, haleluya. Urashobora kuba warahuye n'amageragezwa kugeza aho ucika intege ukibaza ko wobiheba ntubihebe araje. Amen, amen. Reka taraza urupfu rwose rero agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizeye Yesu agiye kuza vuba atumare imibabaro
Yesu azoza, Yesu mwami azoza kutujana Yesu tuzugenda tujane na Yesu yadukoye amaraso y'ubwigishije. Ndabahumurije bantu bo mugasekebuye Yesu azoza. Ndabahumurije mu mibabaro mwagize Yesu azoza, kandi azoza kuturuhura, azoza kudukiza, azoza kuduha amahoro, azoza kutumarira indwara. Erega niyaza imibiri yacu ihinduka. Ngomba ndababwira Yesu niyaza imibiri yacu izohinduka. Turihebure nawe niwo gukorera uti Yesu niyaza izohinduka. Amen, 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 amen. Ukuvuga birirwa ngo dusomye Abatesalonike igice cya 4:13. Paulo aremesha Abatesalonike aravuga ati rero ntimubabare nk'abandi badafise ibyizigiro, ubwo twizera ko Yesu yapfuye akazuka, kuba ariko twizera ko abapfiriye muri Kristo Imana izobazanana nawe. Iki nicyo tubabwira, ni ijambo ry'Umwami, kuko Umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika bonizamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwebwe abazobakira dusigaye tuzoza duhinduka mu kanya gato nk'abaguruta ingohe dusanganira Umwami mu kirere. Vuga muti amen. Abwira Abatesalonike ati mwiburanishe amajambo. Ishengero ry'Itesalonike Pawulo ntakerekere yarize n'umutuku igihe gito atarabana bacanyizera ko umuntu akijijwe arapfa. Babonye n'abantu batangiye gupfa bataravuga bati rero abantu bapfuye barayobweye ntabyo batoja. Pawulo barabimenya atabandikira amajambo. Nagomba ndababwire igihe Umwami wacu Yesu Kristo azoza, ni ukuvuga aba bapfa bagatujyana ku mpande, bizeye Yesu abapfiriye muri Kristo bizobitangira imbere kuzuka abanamba. Nahora nibaza abantu bari ku misozi ya Nzajya, nahora nibaza bazotanga kumviza rero umuntu ari ngaha Kiyaya turi ku musozi wa Kongo cyangwa haruguru kuri Nyamutende. Rero uraza kuri Nyamutende uramukiya cyangwa Musaga inzambi kuze rero mu rwego rw'umubiri nibaza uwo wibaza wotanga kuvuga gushika kuri bande. Ariko nagomba ndababwire Yesu igihazoza, haleluya, azoca abanza agende muri paradiso. Paradiso ni iruhukiro ry'abera, hagarika muri pepo n'ahantu imwe muz'abagororotsi ziruhuke. Erega bamwe bapfa bose ntibashika mw'ijuru baze guherera, ntibagerayo n'Imana ntizemera. Imana yatuboneye, Imana ntirenganya, kugira ngo ugeze Imana ntirenganya. Bariya bera bose bapfe na Mariya arimo nawe nyene n'abava muri rebo ry'ijuru, oya ari muri paradiso, na Yosefu ari muri n'abana babyarana na Yosefu bari muri paradiso, bari batwo. Mariya yazaye abandi bana bazi ko ari ubyumwe, oya mu nyuma hari abayobe babona Yesu. Ibyo murabizi, muze musome Bibiliya, abo bose bari muri paradiso bararuhuka. Yesu rero yasoza, haleluya, ngo asoza aca ababwira ati mwese tugende na mamia na mabilio y'abubaha Imana, haleluya, nimuze tugende muze guhitana Bibiliya, tugende ngo azoza kuko Imana azobazanana nawe. Niba tuba twarapfuye azoduhitana, cyangwa muti azoduhitana. Hano rero aca tuja imbere Umwami wacu maze aduhitana, azananira amasinzi yabera biriwe. Iyo ni inzamba ya mbere, uko ni ukuvuga kwa Yesu kwa mbere kuzoba mw'ibanga rikomeye, kuko Umwami w'igihugu we azoza aranguruye ijwi rirenga, haleluya, avuga ati nimuzuke, akabo
Kristo nibazobanza kumvyuza. Haleluya. Umuntu n'abazomuhambe musi y'ibiti basi bagetuye nukuvuga ubushobozi bw'Imana buzokora ibihambaye. Azovayo impwemu zose zitamubirwaye. Erega impwemu nyinshi zishobora kuzibira impwemu. Nahava mu kiyaga yariwe n'ingona, reka iyo ngona irasanga ikitotanya uwo mubiri. Yariwe n'imvubu mu vyumba. Umubiri w'umuntu, umuntu yari mu ishusho y'iki? Bose ngo bazozuka. Mubace bazuka. Bazoca bambaye imibiri y'impwemu itagipfa. Vuga muti amen. Amen. Mbega Yesu yatuganye muri wiki w'impwemu. Irashobora guca mu kibambazi ukuvuga hamarero. Haleluya. Abapfiriye muri Yesu bacagane bakibazuka amanatwa bakiriho mu kanya habo kubitiki ibi bikwaye diabete bikwaye imigongo bibiri biribwa bibiri bigenda bakenya bibiri usanga umuntu yambaye zitanduye mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ikubite amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato bw'ino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero afise izina ryanditswe ngo umwami w'abami uganzagaza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Aha ni ukuvuga Yesu Kristo azoca atubwira ati mwese nimuze tujye kuganza. Mw'ijuru tuzoca tujya kugererwa tugere ku munsi mukuru w'ubukwe. Hanyuma Kristo azoca azanana natwe agarutse kuganza. Ingoma y'imyaka 1000. Tuzomara imyaka 1000 muri paradiso y'Imana. Tuzomara imyaka 1000 muri paradiso. Tuzomara imyaka 1000 muri paradiso y'Imana. Tuzomara imyaka 1000 muri paradiso y'Imana. Umviriza, Yohana abona Kristo Yesu agarutse, abona ijuru ryugurutse, abona ifarasi y'igitare n'uyitwagiyeko, izina ryiwe yitwa Mwizigirwa, irindi Munyakuri, aca imanza arwana intambara mu bugororotsi, w'inyonga ziwe n'imbere z'umuriro, umutwe we yari yambaye ibitsibo byinshi, kandi afise izina ryanditswe na Urizi, atariwe wenyine, yambaye impuzu zazobetswe mu maraso. Abona Kristo aje n'amasinzi yaberaniye. Bavuga muti amen. Marayika yavuze ngo bagende bazojyane. Yesu yadugiye ku musozi wa Elayo, n'igihe azomanuka azohagarara ku musozi wa Elayo. Bavuga muti amen. Amen. Yavutse bavuga ngo Kristo umwami yavutse. Yesu niwe Adamu wa kabiri azoza kuganza isi, aroraye asubize mu ngiro ibyo Adamu yoroye. Tuvuga muti amen. Umugambi Imana irakeneye ku isi iba ubwami bwayo. Murabe ubwami mwateguriwe uhereye ku kurema ku isi. Vuga muti amen. Gira mugenzi wawe uti tuzogaruka kuganzanya na Kristo kandi tuzotwara pe. Gira mugenzi wawe uti tuzotwara. Gira mugenzi wawe uti niba udatwara icyo gihe uzotwara. Kugira ati tuzotwara. Haleluya. Reka turi muri miti yo kwamamaza Yesu. Tumenyekanisha Yesu. Akadirimbo tutakuku yari ndio na sababu mtakasi. Hivi sasa leo tuko kwenye kabeni. Yesu na shetani wanafanya kabeni. Kwamba Yesu Satani ni mpia mwanadamu na Yesu alikuwa angia.
abo kwa Yesu kwamamaza nde nakakora simukwa ngo tumwamamaze na mbona kwamamaza Yesu ntabwo baratuje muri miti yo kwerekana Yesu nitumuvugereze impundu Yesu niwe mwami ku ngoma nitumuvugereze impundu Yesu niwe mwami ku ngoma mbega ninde umwami yoba yarapfuye akazuka nitumuvugereze impundu Yesu niwe mwami ku ngoma Yesu niwe mwami ku ngoma Yesu niwe mwami ku ngoma nitumuvugereze impundu Yesu niwe mwami ku ngoma aha rero twaje kwamamaza Yesu amen 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 iya tsarera tuduhako gira mugenza buti azoduha icyo gihe azoduha yitwa munakuco cyangwa muri saza bari ntambara ya Harmagedon ukuvuga ishengero riduza rikiza ducatangura gukora acatangura kwica batazomwemera gusa hari abantu baduhakana Antikristo bavuga ati wewe umuntu n'urima Antikristo badupfa Kristo bazocaza ari ku ifarasi y'igitare yera umuntu ugekoresha ipirito ko ngomba gusoza turi kumwe azoza ari ku ifarasi yera y'igitare bavuze igitare ni ikintu cera ifarasi yera hanyuma ngo tubafise izina mwizigirwa aca amateka wari n'ibindi byarabazi afise ata muntu arizi ingabo zo mwijuru ngo ziramukurikira afise inkota ikaca Yesu ashimwe tubona bazomanuka haleluya haleluya ngo mu kanwa ke hazavamo inkota ikaca icyo gihe ngo Antikristo ibihugu abami bo mu isi bazohagurika kurwanya Israeli ubu irifatanije n'amahanga mugabo icyo gihe izokwivangura ivugire Imana ya Abrahamu icyo gihe rero ibihugu byo mu isi amahanga azocaga haguruka kurwanya Israeli Bibiliya ivuga ngo Israeli naho yongana abayakobo naho bongana n'umusenyi wo kw'isesero ryo ku kiyaga ni ukuvuga amasigarira ntiyazorokoka bazokwinjira mu ntambara kandi abayahudi iyo ntambara barayizi ari umukoroneli umwe yitwa Daniyeli yatwigisha igihe twasenge bakabiga twasengerwa aragusenge kabiri barwaye bibaza ngo ni Harmagedon acatubwira ati igihe cya Yesu turatwara Kristo azoturwara kandi azotwica mugabo twebwe nk'abana b'Aburahamu turiteze kurwana iyo ntambara ya Harmagedon bo barabizi ko Harmagedon izuba urabyumva bavuga ati isi yose iratwara kuko Imana yarabitoresheje gusumba abantu mugabo turiteguye turi kumwe bajya barafise igihe cyabo cyo gukiza ko Yesu ataraza niyo rakiza bazokitwarisha barafise igihe cyabo cyo gukiza Yesu adufashe Yesu adufashe amaze rero gushika icyo gihe bazari mu ntambara idasanzwe bari muri Harmagedon bazari mu ntambara idasanzwe Antikristo azagomba gufuta Israeli kw'ikarata y'isi azagomba kuyifuta abarabo hariho abarabo bavuga bati bikeneye kubona Israeli iri kw'ikarata y'isi ikwiye gufutwa icyo gihe hari ibihugu bizohaguruka kandi abantu b'abateoloji ubu barabona ibintu aho bimaze kugera nta maritegereza ubu hari ishami rya bici biri mu ruhande rw'abantu bategura Israeli kongo kweli harimo Uburusiya n'Ubushinwa na Irani n'ibindi bihugu binyegereye aho hatatu na Afurika y'Epfo birimo Amerika n'Uburayi mu ishyirahamwe rya OTAN aho barashyigikiye Israeli amadara kwa ibi uko rero bizomera ntiturabimenya n'inzira gato ariko Harmagedon Yesu azomanuka aje kwiba mu mwami kandi aje gutabara Israeli azohayoza ikirenge kuri Yayo
Yesu azoca ashinga senta wenye hariho senta rizoshingwa ngo nyine ashitse hafi. Ubwa mbere azoba ari senta yo kugenera abantu bitwa na Kristo. Azoca abanza bazuka abo bazokwandika mu mzuko wa mbere biriko muri mu mugabane w'umutuzo kwa arahi aca bagerera abambike bacafatanya no kuganza imyaka 1000. Urakubagarira amen. Amasatani azoca afatwa mbi nawe ni abowe kumara imyaka isikigira amahoro ego munanisikia kuko umuntu yoro yishimisata woro yishimisata tubara turahawe kumana Yesu muri Yerusalemu vuga muti amen amen turindiriye ko aca tugera iyo tuca reka tuba yafashe kugira ngo ngende tutatuba yafashe amen vuga ngo mw'ijuru Daniel baboniye ritembaga riva ku musozi atanu ritembaga ngwiyo uye yamanuka rikari igicucari cyari gihagaze mu kiyaya ikiboko okya medeka rajanda Afrika maze ngo haca hazi umuyaga utumurire byose by'icyo gishushanyo ngwiyo uye cyaratimba n'ipurizo yuzuye isi vyerekana Kristo aje inganji yiwe izoca yuzuye tukamutana mareka sanara atesi yose ihindutse ubwami bw'Imana yacu tukamutana bose bazoceceka tubatware mu izina rya Yesu. Akisha sema asema Bwana wa mabwana asema akisha sema ya mugenda ucika bigende naho kwaye bigende naho shote bigende naho turaye utohoswa naho ushote utoha bigende neza giranse amen 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 haleluya haleluya azoba Satani bazaba yaceche atakitwe yabo kire tugaranje abapagani cyo ntibazovuga oya bazoceceka ntabuzozira kuko Satani azoka tutegeke ibigwanisho byose byo mu isi mura bakora mu isi ibi bigwanisho mura bitegwa byuzuye isi byuhira bwabo bijya byose bazobicuramo amasuka yo kuhima ngoma ya Yesu bagokwe amasuka yo bindi turi badokuri tsitana mukandi hanyuma twese bagwaje tuzoheka amasuka yo kugabira mu kandi kuti byose biterwa batuzoba icyo kuri abarero umwana atokira ku mwima w'imvuzi ibiyo kabizoza twizingire ko bitu umuntu ashaka ashire ukuboko mu kanwa k'intuze k'ingona ntibu murazi ingona be murazi imvubu ntiwoyegera igikoko kibi ingona n'igikoko kibi icyo gihe ngo nta kijyana kizuba amareke tugaza abantu bose baceceke kina tubagana ntabwo twaza amanyama ni haleluya ibintu byose tuzazumva uba twakigiye bafise amageragezwa menshi ko batwariga nanone baraha ariko ibyo byose tuzagize nabyo duhora natwaye yicaye ku gatebe n'agaciro katoza batorero batukana yasinziriye na escort zokerwa ndwara uvuga ni wese mugende kuri uragenda n'umugende Mujibiriza hamu mutana. Haleluya! Ubu abafana bigiye gusamagara kabesh. Abaye mshitane ashaka escort. Abaye mu matari escort. Abaye mu matute. Kuko isi nta mutekano, yakambe no isi nta mutekano. Ariko pale ijana kwijana. Itakuwa kimya
kuza vuba bazana n'ibice amaso yose azomubona ntabwo batugakanye abamutimisha azorogeshwa nawe ariko ni amen atugere rero tugahaza pana manda y'imyaka 5 ingahe muri mileniyo ebeye ndabatera ibiti bito bito amen 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 ngomba dusaba Imana ariko tubanza dusaba inkombe zo gukora ibyo kandi kwe ariko tunenga abandi imyaka 5 barakoza ab'imyaka 2 barakoza bagakora umwere gatweho abamileniyo b'imyaka 1000 wokora pe rero tuzima twokora muri mileniyo. Haleluya 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 kaka mwana karakomeye uko bizoba Yesu bazovyimenye uburi twagomba kazomeruko wewe wicara utoburuko ya ibyo bya Mungu n'abamukorera ndakwifurije gukora ubwami bw'Imana. Amen. Imana gira mugenza uti Imana irakeneye amahera yawe. Imana irakeneye amahera yawe. Iyi amahera yawe irakeneye amahera kama Imana ikugaba Imana irakeneye amahera. Iragomba ko hakubwira ngo rero niba mamazi kuzanye bakugaba amahera. Ibisa amahera. Ibyo sasa amahera. Imana iravuga amahera yawe akora Imana. Iragomba ko tuyikore. Ushobora kugeza intege mu bwami bw'Imana. Bitwiyeze. Ibyabugamije. Mwika tutabore tudasaba tudabanaye tutagisha. Babarangize kuchakisha. Babantu bo bakiswa barasishari na kamara masa. Yesu anaweza jipa kigahoto. Ikagira. Ngomba turake bijakoresha none ukukisha. Erega abari baheza jiko rimwe. Munakagirisha akaba ko mugenzi we ndetse yabaka akavukano keza. Mbona ko karishima. None da wahubwa ayikabani. Imana ikareka karakoko hejuru batambuka. Ni watu nabengere bagatambuka. Uratunga gakatunga. None ukishi. Yaona marakote Imana muhaye mushaka kwa matagata. Yera nigera ukogore. Batambuke kagage. Kodako kanishima ho karo. None shima. Yabagira muri ji. None Imana iratanga ki. Karari yagira muri agayo waza gusubika gakusa.